mu rukundo canke buri muhungu wese akeneye kuba ari romantique. Rimwe na rimwe ugashobora gusanga hariho umuhungu afise amafaranga, afise body canke afise ibindi bintu vyose, ariko ugasanga arafise abagenzi b'abakobwa abandi basangira, ariko ugasanga abenshi nta mukunzi bafise canke bakoresha mu mahera yabo kugira ngo babemere, kandi ugasanga naho bakoresha mu mahera abakobwa ntibabitayeho cane. Ariko wahindukira ukaraba agatipe karaha ata bintu vyinshi, gafise abantu bakayoboka, gafise umukunzi wiwe bibaniye neza kandi ata kibazo na kimwe. Rero nimba uri umusore urakeneye kuba uri romantique kugira ngo rimwe na rimwe ubashe kwigarura umutima umukobwa. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri message wovugisha umukunzi wawe mu gitondo kugira ngo yirigwe arakwiyumvira canke umushire mu matsiko. Icyo usabwa rero ni iki? Nimba uri mushasha wisanze hano hantu, kora subscribe canke ukore sabone. Nimba usanzwe warabikoze naho genda muri commentaire dusigire icyumviro cawe kw'iki kiganiro. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Rero nuvyuka mu gitondo, nimba umenyereye kwandikira umukunzi wawe message zisanzwe, ariko uyu munsi ngiye kuguha zimwe muri message zitanu ushobora kwandikira umukunzi wawe canke umukobwa akirirwa yibaza ati uyu muntu ameze gute, ateye gute, kubera yuko rimwe rimwe abakobwa barakunda kugira amatsiko, barakunda ibintu bibashira muri kabaza, kandi umuhungu ni wabikora kabiri gatatu umukobwa azobona yuko utandukanye n'abandi. Buriya mu rukundo urakeneye kuba creative, urumva urakeneye kugira akandi kantu wisangije, akantu gashasha. Ureke kumwandikira ngo waraye neza, ngo umunsi waraye gute canke vyagenze gute, oya, ariko koresha ubu buryo uzonshimira nyuma. Message ya mbere rero wandikira umukobwa mu gitondo kugira ngo yirigwane amatsiko canke yirigwe arakwiyumviraho, ashake guhura nawe, ashake kubonana nawe uwo munsi. Mwandikira uti mwaramutse, mushobora kwiyumvisha indoto naraye ndakurotako iri joro. Iyi message ni wayimwandikira umukobwa, azogira amatsiko yo guhura nawe, azogira amatsiko yo kumenya ico kintu waraye uramurotako. Hanyuma niyakwandikira message ati nshaka umbwire, kubera yuko abakobwa n'abantu bakunda amajambo menshi, bazi ko bakunda ibiyago, uca umubwira uti urabona ni mu gitondo ndiko ndihuta ku kazi, ndaza kukuvugisha, turaza kuvugana. Iki kizotuma umunsi wose aguma yiyumvira ati yarandotera iki, yipfuze kubonana nawe, yipfuze kugusanga aho uri kugira ngo umubwire ico kintu waraye uramuroterako. Naho utokimubwira azoguma kwandikira buri mwanya, akwandikira ati allo ni bon, warose umwanya ushobora kumbwira vya bintu bararandota. Ugasanga ikiganiro kibaye kirekire, ugasanga akugumije mu mutwe yiyumvira ati musheri wanje canke urya mugenzi wanje hari ibintu yambwiye atahejeje, ashake kuguma avugana nawe. Uko kuguma avugana nawe bizotuma mumenyerana cane. Iyo niyo message ya mbere nk'umuntu ari romantique ushobora kwandikira umukobwa mu gitondo, bigatuma yirigwa arakwiyumvira umunsi wose, ashaka kuvugana nawe canke ashaka kubonana nawe. Ikintu ca kabiri canke message ya kabiri ushobora kumwandikira nk'umukunzi wawe canke umukobwa w'umugenzi wawe canke umukobwa wipfuza kuvugana nawe buri munsi canke umunsi wose, uzomwandikira uti mwaramutse, ndizera ko waraye neza, ndizera ko uyu munsi wawe canke uyu munsi ari wa munsi wawe gushika kuri vyinshi. Uyu munsi ushobora kuba ari wa munsi ushaka gushika ku ndoto zawe. Ese uripfuza gushika kuki canke uripfuza kugera he? Iyi message izotuma umukobwa abona yuko umwitayeho, kandi iyi message izotuma ifungura ibiganiro birebire n'uwo mukobwa umunsi wose, kubera yuko azokubwira ibyo yifuza gushikako, hama yongera kubaza nawe ibyo wipfuza gushikako, usange muvuganye umwanya munini kandi warumenyereye mwandikira bite, waraye neza, umunsi waraye ugenze gute, akakubwira, hama bigaherera ngaho ukabura ico wongera, kugasanga ntimuganiriye ibiganiro birebire. Nimba rero uri umuhungu cyangwa uri umukobwa ukabona umuhungu akwandikiye message, umenye yuko yipfuza yuko mugiranira ibiganiro birebire kugira ngo umunsi muwumarane muvugana, kugira ngo umunsi wose uhere muri kumwe. Ikintu ca gatatu ushobora kwandikira umukunzi wawe mu gitondo gitandukanye n'ivyo hari umwandikira, bigatuma umukobwa yirirwa arakwiyumvira canke ashaka ko muguma muvugana buri kanya, ushobora kumwandikira ati mwaramutse neza. Nimba hari ahantu ushobora kuba wifuza kuba uri uyu munsi mw'isi,
ati aho hantu hashobora kuba ari hehe. Hari igihe usanga umukobwa afise ahantu yifuza kuzoba, kurya umuntu ashaka gutembera ahantu hariho hose ugasanga yifuza kuzoba ari Zanzibar, nimba ari hehe, nimba ari Qatar, nimba ari hehe, akubwira ati umwandikiye message mu gitondo umubaze aho hantu ahariho. Ibi bizotuma umukobwa avyuka mu gitondo yumva yuko hariho umuntu ashaka kumufasha gushika ku nzozi ziwe canke ku ndoto ziwe, bitume yuguruka, bitume muvugana ikiganiro kirekire, bitume yumva agushuhiye yuko mwohura mukabiganirako cane, kubera yuko abakobwa barakunda umuntu abaganiriza canke ayaga ku ndoto zabo, kandi bakunda umuntu bumva ko yobafasha gushika ku vyo bipfuza. Rero mu gihe wowe umwandikiye iyi message bizotuma bivyura muri we akantu ko kumva yuko akwiye kuba hafi yawe, canke akantu ko kumva yuko akwiye kuvugana nawe vyinshi, kubera yuko nimwavugana ama plus canke aho hantu yifuza kuba ari, nawe urongeraho mubwira ati no ngaha ni heza, no ngaha ni heza, yumva vyishimiye, yumva yuko ariko adekuvura ibintu bishasha. Rero mu gitondo iyi message urashobora kuyikoresha kugira ngo muvugane n'umukunzi wawe ikiganiro kirekire. Ikintu ca kane ushobora kwandikira umukunzi wawe kikamushira mu matsiko, kigatuma yirirwa arakwiyumvira, kigatuma ashaka kubonana nawe, kigatuma yumva yoguma kuvugisha buri mwanya. Ashobora kumwandikira ati umukunzi wanje waramutse neza, ntushobora gutahura ivyambaye ko ejo ku mugoroba vyatumye ndara ndakwiyumvira ijoro ryose. Iyi message nawe ubwawe uyibonye uri umuhungu, umukobwa yikwandikiye, ndazi yuko rimwe na rimwe umutelefona canke ukamwandikira message menshi umubwira ati sheri mbwira ivyakubayeko, mbwira ingene vyagenze. Rero nawe umuhungu niwakoresha iyi message bizotuma umukobwa yumva ibindi bintu byose yobireka, yumva yandi ma message yose y'abandi bantu yareka, agashaka kukuvugisha, agashaka kumva ico kintu nyene nkuko wamubwiye yuko waraye ku mugoroba canke waraye uramurota canke waraye uramwiyumvira ijoro ryose kubera ico kintu cakubayeko. Iki ni kimwe mu bintu bituma umukobwa umukurura ukamuzana muri inbox yawe canke ukamuzana muri zone yawe, ukamukura mu bandi bantu bose, ugasanga umwanya munini yawuhaye wewe. Nimba ushaka kubigerageza ibi bintu, nejo mu gitondo uzovyandikira umuntu umugenzi wawe canke umukunzi wawe, urabe ingene aheba ibindi bintu vyose akaza muri inbox yawe canke akaza kukuvugisha cane, kubera ko afise amatsiko ashaka kumenya ico kintu. Rero niki kintu kirakora cane nimba ushaka kwirirwa uravugana n'umuntu w'umukobwa kubera iyi message. Ikintu ca gatanu ushobora kwandikira umukunzi wawe mu gitondo iyo avyutse akirirwa arakwiyumvira canke agashaka kuvugana nawe umunsi wose, bashobora kumwandikira uti mwaramutse, uyu munsi nibutse ibihe vyiza twagiranye wa munsi dusohokana, ukavuga ikibanza mwasohokeyemwo, ati naraye ndavyiyumvira ko cane kurusha, numva nimba bishoboka canke nimba bikunda twokongera tukagirana ibihe vyiza nka biriya, kuko vyari ibihe vyiza vy'ingirakamaro. Ibi bizotuma iyi message umukobwa imushira muri mood. Nimba mwagiranye ibihe vyiza bizotuma umukobwa atangura gutwenga, atangure kuryoherwa kivyutse, kandi bakunda kuvuga yuko umunsi mwiza kenshi ubona mu gitondo kivyutse. Nuvyuka ubabaye umunsi ushobora gutuma wirirwa nabi, canke nuvyuka wakira message mbi mu gitondo umunsi ushobora kwirirwa umeze nabi. Ariko mu gitondo niwavyuka ukamwandikira message akayibona, bizotuma yirirwa aryohewe, yirirwe arakwiyumviraho, yirirwe ashaka kukuvugisha, kubera yuko abakobwa ni mu bantu bamwe bakunda program, ashake no kukubaza ati mbe twobikora ryari, mbe twogenda ryari, akumva yuko hari ikintu muri kazoza canke mu misiza ashuhiye kuzoba mu ico kibanza canke mu ivyo bihe, bitume rero aguma kwiyumvira. So nimba uri umuhungu ushaka kuba romantique, gerageza gukoresha strategie zimwe zimwe kugira ngo umukobwa umushire mu matsiko canke umushire ahantu atagusobanukirwa neza, kubera yuko abakobwa n'abantu bambere bakunda kurambirwa ibintu vya misi yose, bakunda ibintu bishasha, kuvumbura akantu gashasha, gukoresha ubundi buryo bushasha. Nimba rero nawe hari ico bikunguye, dusigire commentaire, ibisigaye bandanya mukora subscribe. Je umva ni Lloyd Drift kuri Drift LG. Murakoze.